Ishirahamwe Aprodec gishinze gushigikira iterambere mu miryango ryatanguje icese kuri uyu wa 2026 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2024 mu nyubakwa y'amanama ya Croix Rouge Muramvya, umugambi wo kuzoshigikira ugwaruka n'abakenyezi bifuza kwishingira akazi. Umugambi uzokorwa ku myaka 4 na periode ya 2024-2027. Hanyuma umugambi tunguru no munsi kuri portefeuille ya entrepreneur innovant pour l'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Anise Habyarimana asanzwe ahagarariye Aprodec ku rwego rw'igihugu amenyesha ko uwo mugambi uzokorera cyane mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi kandi ukazokorera mu ntara ya Muramvya n'iyamwa. Uwo mugambi rero twe twatanze aho dushaka dukwane na mwebwe n'umugambi koko innovant, ariko n'umugambi uri mu burimyi n'ubworozi. Twebwe rero propose umugambi wo kubazanira produit zishobora guhindura ubuzima bw'abantu batarima kugira ngo imwe bya autosuffisance alimentaire. Twe umugambi wacu twawushize ku mice ine nyamukuru. Igice ca mbere no kurima igiterwa c'ipiripiri, igice ca kabiri kurema igiterwa ca gingembre, igice ca gatatu kurima ibizindu, igice ca kane marakuja. Rero abariko bavyumva uko murumva bavuga ati ivyo bintu bizoteza imbere gute? Twebwe rero ntituzoza ngo tugiye tubafashe kubigisha kubirima gusa, babwiye ko tuzokora n'amashirahamwe, amakoperative, amasosiyasiyo n'abantrepreneur individuel. Abo bose guhitamo kimwe bazotora ico bagomba, ariko tuzobereka ingene bashobora kunguka. Ntituje rero kubigisha kubirima gusa kuko turafise n'abahinga, turafise partenariat n'abahinga bazi gukora imbuto zibanije z'ivyo bintu, kuko muri ivyo bintu byose nababwiye ikigoye n'imbuto. Turafise rero abapartenariat tuzokorana, ntibashije gushika ngaha mugabo tuzobabona, kuko mu bisanzwe ni ouverture. Ubundi vyo kuba tuzokora mu makomine, ntituzokwicira ngaha, tuzokora mu makomine. Hanyuma rero ivyo byose bifise n'ibindi bijana, ivyo byose tubazanira n'ubuhinga bushasha urukoresha fertilizer bio no fertilizer naturel. Twebwe byose tuzobazanira, ntituzokwifuza ko mukoresha za engrais chimique. Tuzobaha des produits de fertilizer naturel, hanyuma mbere no mu nyuma tunabigisha ingene mushaka kuzikorera mwikomine. Ikindi kijanye n'ivyo, hariho ivyo mwari musanzwe murima n'ingano n'ibigori, ariko ivyo twabishize muri uwo mugambi kugira cyane tubereke mushobora gukora indya ibifungurwa by'ibitungwa byose, by'inkwavu, by'inka, by'ingurube, by'impene, by'intama. Tuzobigisha ikintu bita culture hydroponique ukoresheje ingano n'ibigori. Rero yuko mutumwanya mu gihe ugura amakonsantre bazimba mukoreshe izo produit kugira ngo mukore indya ushobora ibitungwa ushobora kudandaza. Hanyuma uwo mugambi rero iyi innovation yawo twebwe Aprodec n'amafaranga tuzanye, twebwe tuzobafasha kugira ubumenyi. Ngo dufise partenaire amabanki, banki y'abajene na banki y'abafasoni. Izo banki zijejwe gufasha abantu mu iterambere. Mugabo murazi ko kenshi zamaze basaba hypothèque kugira zibahingurane. Rero PNUD yagenye convention n'izo banki irabagarangiza. No kuvuga ko abazoba cooperative, association cyangwa mu entrepreneur bizazo batoye gukora iyo muzeyi, twa tuzomufasha, tuzomwigisha ni yategura umugambi mwiza, tumufashe kuwutegura, tumufashe no kuwutwara muri iyo banki. Iyo banki nayo iheze imuha amafaranga azokwishura mu kiringo kigereranye kitamuvuna kandi kuri tontoyi, nta kindi bazogusaba. Mwateguye abantu bateguye umugambi mwiza, umugambi wunguka, nta kindi bazogusaba.